N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye irya nino ku mugabane wa Aziya, bari ngaha ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye, mudukurikirana muri mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, uburengero muri Kongo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, bari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata ca politike, aho rero mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko, umukuru w'ico gihugu yaraye ahuye n'abanyagihugu muri arena, muri stade arena, ni mu nzu y'imikino, inyubako y'imikino y'intoki canke y'amaboko, aho rero umukuru w'ico gihugu yahuriye n'abanyagihugu, yaraye ashikirije ijambo rikomakomeye cane, anavuga ko rero Uburundi n'u Rwanda bari kongera gutunganya imigenderanire myiza, ngo bariko baraganira nk'uko nyenecubahiro Paul Kagame yaraye abishikirije abibwira abanyagihugu. Twaragiye tubaha amakuru y'ukungene umukuru w'igihugu cacu Burundi Evariste Ndayishimiye mu majambo mwagiye mwumviriza yagiye ashikiriza, aho rero Evariste Ndayishimiye yagiye gusaba ikigongwe kuko yabonaga ko amajambo yari amaze iminsi ashikiriza kuri ico gihugu, avuga ko badashobora kubana n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, yagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda ko ngo gishaka kumugabako ibitero. Ivyo vyose Evariste Ndayishimiye yabivugiye mu Kirundo. N'imbere yaho gatoya yari yarugaye imbibe, arapfunga imipaka giturumbuka, avuga ko yagiriza u Rwanda ko ngo rufasha Rede Tabara kugaba ibitero. Ni nyuma y'ibisase ntezwantoki vyari vyatewe ngaha mu gihugu c'u Burundi, imihingo itandukanye, cane cane mu gisagara ca Bujumbura, ku bituro vy'amabisi n'ahandi hagiye hatandukanye. Ivyo vyose bakaba bari bagirije ko ari Rede Tabara yabiteye, ngo kandi ko ababiteye bavuye mu Rwanda. Umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye yaraciye yerekana umugwi w'abantu bafashwe, bavuga ko aribo bateye ivyo bisase, ariko abo bantu nta n'umwe yigeze yisigura, mbere n'urubanza rwabo ntibigeze bavuga ko rwoba rwarabaye ngo bajanwe muri sentare gushikamangaya. Abo bantu bavuga ko bafashwe, uwo mugwi w'abo bantu ntawuzi iyo baherereye. Biboneka ko rero ubutegetsi bwa Gitega bwabanyegeje bubishaka, kandi bufise intumbero canke baberekanye bafise intumbero yo kwerekana ko abansi bababonye, kandi ko iyo baje bava navyo vyose bababonye. Ariko muri abo bafashwe ata n'umwe yari yemerewe kwisigura canke agira ico avuga imbere y'amakamera y'ibimenyeshamakuru. Vyose biboneka ko woba wari agakino bari bariko barakina. Kuri kino gihe rero Evariste Ndayishimiye ngo benshi bo baramugiriye inama bamwereka ko ivyo arimo atari vyo, kwagiriza u Rwanda ko rugiye kumugabako ibitero vyose ari amakosha. Bamuha gusaba imbabazi, kandi bamwereka ko niyoramuka ashotoye u Rwanda azokwibonera ko azoba kwegeye igihugu ciwe, bazocugururiramwo umuriro, bazokigira urubuga rw'intambara, ko u Rwanda
umukuru w'ico gihugu nyen'icubahiro Paul Kagame atazokwemera ko baja kugwanira mu gihugu ciwe, azobasanga mu gihugu cabo c'Uburundi bagwaniremwo bo bafise aho bagwanira, kuko mu Rwanda ngo ntavyo kwonona bafise. Umukuru w'igihugu rero mw'ijambo yashikirije yaraye avuze ko imigenderanire bari kuganira ukungene basubira kwitunganya, abarundi n'abanyarwanda bagasubira bakagenderana. Ni inyuma yaho Evariste Ndayishimiye yarungitse intumwa i Kigali gusaba ikigongwe. Inyuma y'izo ntumwa zigarutse haciye indwi zibiri, naho haraciye batunganya inama y'igendereza mu gisirikare. Ico gihe inama yabaye mu ndwi iheze yabereye mu ntara ya Kirundo, ahakiriwe abo basoda b'igendereza bo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda bakigwa mu gihugu c'Uburundi. Inama ibera mu Kirundo imara umunsi wose gushika nijoro, bari muri iyo nama bariko baratora bararaba ukungene bakurako amatati nyine abangamiye ibihugu vyompi. Ico bikoze ivyavuye muri iyo nama ntivyaciye bigirwa ibanga, ntivyaciye bija ahabona. Murazi nyine mwigendereza amakuru yabo aba ari amabanga. Abakuru b'ibihugu rero ubu nibo dutegerezwa kumva bongeye basubiye kwicarana bakagira ivyo bapfundika, bakagira ivyo bashikako canke bavuga ko ibihugu bigiye kuba, canke se tukabona umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye asubira kugurura imbibe, cane cane imipaka yo ku butaka niyo yaciye yugara. Iyi mipaka yo ku mazi nayo irugaye, harasigaye imipaka yo mu kirere. Mugabo indege zonyene nizo zirekuriwe kuva mu Rwanda zikaza mu Burundi, zikava mu Burundi zikaja mu Rwanda. Ariko kuva mu Burundi uja mu Rwanda, imipaka yo mu Rwanda yo ntago bigeze bayugara habe na gatoyi. Imipaka yagumye yuguruye ukuri kwamye, naho nyine ata bantu bashobora kuyikoresha, kuko udashobora kurengana ku rubibe canke ku ruhande rw'Uburundi. Ata muntu n'umwe ashobora kurengana aciye ku butaka. Mwarumvirije ukungene impunzi zahunze muri Kongo, bari abarundi baba muri Kongo bava muri Bukavu, batashe Bukavu, Kamanyora, bataha ngaha mu Burundi, baraciye mu Rwanda, baranyuze mu Rwanda mu karere ka Rusizi, ni mu burengerazuba bw'ico gihugu, aho Uburundi buhana urubibi n'ako karere, mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo. Ngaho muri Rugombo ku mupaka witwa hazwi nko ku Ruhwa, uva mu Bugarama ngaho mu Rwanda uca uza ku Ruhwa nyine mu Burundi, barashitse ngaho abo mu Rwanda barabemerera ko batambuka, ariko ku ruhande rw'Uburundi baranse ko abarundi bajabuka. Baraharaye ijoro ryose bategereje ko Uburundi ngaha i Gitega n'i Bujumbura bagira ico bavuze ko bemerera ko abo barundi botaha. Abarundi baraye bacumbikiwe ngaho mu Rwanda, ariko nyuma ubutegetsi bw'Uburundi bwaje kwemera ko batahuka barajabuka. Ivyo vyose vyaboneka ko rero Uburundi bwo bwugaye imbibe, n'umurundi ataha aja iwabo atarekurigwa gutambuka canke kurengana ngo aje ajabuke ashike mu gihugu ciwe. Ubu rero harategerejwe ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azosubira kugurura imbibe, akagira imigenderanire igasubira kuba ukuri kwamye. Tuvuye kuri iyi nkuru kandi reka tuje ngaho mu burengero bw'igihugu cacu Burundi, hakurya y'imbibe ni mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, mu gisagara ca Uvira. Muri Uvira M23 yasubiye gutanga gasopo.
aho kandi muko gutanga agasopo umuhuza wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'izo nyeshamba za M23, uyu ni Joao Lorenzo umukuru w'igihugu ca Angola, nawe yasubiye gusaba ko impande zigwana hoba M23 yoba na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nabo bafatanije igisoda cabo nyine ca FARDC, FDLR, Wazalendo na FDNB igisoda c'u Burundi. Joao Lorenzo yabasavye ko botanga agahenge imigwano ikaba ihagaze mu gihe bagiye kuja mu biganiro bizobahuriza i Rwanda muri Angola. Aho rero ngo inyeshamba za M23 zo zikaba ziteguriye gutanga ako gahenge mu gihe igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nabo bafashanya mu gihe boba bavyemeye. Ni mu gihe kandi umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka aheruka kuboneka aherekeje abasoda ba SADC, abasoda bari barazungurutswe bari barafashwe. Uyu Lawrence Kanyuka yarabaherekeje babashikana aho bagomba gufatira imiduga yabo ibajana kugira ngo basohoke mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu Lawrence Kanyuka yasubiye kuvuga no kwamagana imvugo ya Human Rights Watch ivuga ko bamuhinduriye imvugo bagamije gukwiragiza ibinyoma vya leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Akaba yiyamiriza izo mvugo za Human Rights Watch avuga ko nyine bamuhinduriye imvugo, ivyo yavuze atari vyo baciye bandika. Nayo kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntitwogenda tutababwiye ko mu bihugu yavuze ko abanyagihugu bavyo batazosubira gukandagiza akarenge canke guhonyoza akarenge muri Amerika. Leta ya Kongo canke abanyagihugu ba Kongo nabo bashizwe kuri urwo rutonde rw'abantu batarekuriwe kuhonyoza akarenge kaho muri Amerika. Tuvuye kuri izo nkuru zivugwa muri M23 kandi igisoda c'u Burundi naco ngo kimeze magabo, kuko ngo umwanya ku mwanya babona ko bashobora kugabwako ibitero. Inyeshamba za Red Tabara zigwanya igihugu c'u Burundi n'inyeshamba za FBR zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi mu matangazo zama zishira ahabona zishira hanze, ziravuga ko rero umwanya ku mwanya nazo ziteguriye kugaba ibitero ngaha mu Burundi, zigakurako ubutegetsi bwa Gitega zikirukana ubu butegetsi bwa CNDD FDD bavuga ko butwaye igihugu nabi, ko igihugu bagitaye mu manga. Ni mu gihe bavuga ko igihugu cibwa impande zose z'igihugu, ko ziriko ziribwa nyine kandi zibwa n'abakabaye bakingira igihugu, abo batwaye igihugu. Ifaranga ry'u Burundi ryaratakaje agaciro ku kigero kinini cane ugereranyije n'amafaranga y'agaciro, amafaranga y'amanyamahanga. Ivyo biriko biravugwa mu gihe ubutegetsi bwa CNDD FDD bo bafashe amafaranga bakayahindura ibipapuro. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo gufata amafaranga yarari ngaha mu gihugu aca yahindura ibipapuro, ngo nibwo yabona ko agiye gufata ifaranga ry'u Burundi akariha agaciro rigasubira kuduga ku gaciro karyo ryahoranye, ariko ibintu vyateye vyunyuka. Aho rero
kuri ubu ngubu biboneka ko ifaranga ry'Uburundi rishitse aho umwansi ashaka. Ivyo bikaba kandi bituma n'ubutunzi bw'igihugu nabwo bubandanya kunyuka, ibintu bibandanya kuyangara, aho ubutegetsi nyine butagishobora no kugira igikorwa na kimwe bukora canke burangura bivanye n'uko amafaranga ata gaciro ayo bafise afise. Ibitoro vyarabuze, ahubwo nabo kwitana ba mwana, guhora baryana mu ndyane zikomakomeye cane bagirizanya, umwe avuga ko uwundi ari we yabiteye, uyundi ari we yahagaritse ico gitoro. Benshi bakavuga umushikiranganji wa mbere ngaha mu Burundi Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika, ko ari we yoba avyinyegeje inyuma vyose kugira ngo ico gitoro kibure.